ninde yababeshe ngo umuntu asenga ntagira ingorane? Ninde yababeshe? Wewe unahora ndamubona nzinduka mu isi ya buri gitondo, sinarinzi ko abakobwa be bomunanira kurya ngo ninasohoka imbere y'isengero nkaguhamagara nti wambwa we bereje wa muyimbiri uzohagarara unyumvirize. Erega ndiko ndaguha ibiri mu mutima wanje kandi ko nta gico mfise. None umutima wanje wuzuye ibitutsi, washaka ndakubwire ngo rero ngo umukama nakuzigame ngo akwiye kasi byo ndi umutima wanje wuzuye ibitutsi. Nico gituma nivyo ngenda ndatangaho ciye. Ushika muri bus uti icarayo twigirayo twicarana ngo wewe umwawe mushenzi akira. Haleluya, haleluya. Imbuto n'ijambo ry'Imana, umuvye nawe ni Kristo. Umwemera wese azoramba mu myaka yose. Haleluya. Gusenga bavukanye ni kuneza yacu, kwiyegereza Imana ni kuneza yacu, kuririra Imana ni kuneza yacu. Sintinya kubabwira ko umuntu asenga agira inguvu n'inkomezi. Ninde yababeshe ngo umuntu asenga ntagira ingorane? Ninde yababeshe? Wewe unahora ndamubona nzinduka mu isi ya buri gitondo, sinarinzi ko abakobwa be bomunanira kurya ngo Kuki nahora mbona nzinduka gusenga senzi ko umugabo yomurira mu nzu gutyo ngo nahora mbona ngenda bagiye kuririmba, sinarinzi ko yobura umukobwa ko. Ucubona yuko uwo muntu ataramenya icyo ari cy'Imana. Hariho inyigisho nigeze gutanga muri katedrali, ndababwira ngo ninde yakubwiye ko uguze umutaka ubu bujije imvura ko ugura umutaka ugira ubandanye urugendo rwawe mu mvura? Natwe turasenga kugira ngo tubandanye urugendo rwacu muri za ngorane mugabo dukomeye. Ni naco gituma umuntu asenga, umugabo amuta mu nzu mugabo akabona abandanya asenga. Ariko ujya mugore namba baramurotse kuyaba jewe ngo nararutaye naragiye. Uraruta wewe wafise Yesu. Abagiye muri foye kubona ari muravyibuka ngo singanya sindowe ifitiye Yesu. Ganya iyahure imanike wewe umugabo yakugoye kuko udafise Yesu. Jewe n'ivyo umugabo yangoye mugasiniyahure. Iyo ntambara ndayijamo ndi kumwe na Yesu. Ariko abana barashobora kubigaba kujya ko sinosubira mu isengero. Urareka wewe muri burya bugaba bwabo guma ndabakunda kandi baguma ari abana banje kubera ingufu nkurahe kwa Yesu. Ni naco gituma nagenda babaza. Erega igiti c'umwembe kitari kumyembe abana ntibagitera amabuye n'ingegene. None wewe udasenga shetani yokwiruka kikurondera kwiki? Erega irondera abasenga. Ni naco gituma uko usenga niko shetani yongereza ingorane gucika intege, nawe ukayibwira uti shetani uransumvya amanyanga gitwitse hamwe nga nanje ngusumvya ingufu kubera Yesu ari muri jewe. Ubu rero aho niho hahagaze inkomezi zose. Nagira uzoca kugira ngo rero ko wagiye muri ronuko ngo ingorane urazikize ngo ntibazosubira kuguhemukira. Ahubwo itegure bagire batangure, itegure bagire bakubeshere, itegure bagire bakuvuge. Muri no minsi hari ingabirano dukwiye gusaba, na jewe ndimo, ntituzosubire gushavura ngo abantu batuvuze. Hari umupatiri akunda kumbwira ngo none uzobuza abantu kuvuga ngo atamapire bakoresha. Erega nta n'umuyaga nkuba bakoresha. Murekere yivugire. Erega umuntu atanga icari agatanga ico afise. None ushaka aguhezagira atamuhezagira uri mu mutima wiwe? Ushaka kuvuge kukuri kandi umutima we wuzuye ikinyoma? Reka rero akubeshere kuko umutima we wuzuye ukubesha. Niwahora wuzuye ukuri nawe azokuvuga kukuri. Reka gukomeretse
erega n'umutima we warakomeretse. Niwahura n'umutima Yesu yasanasanye, uwo nawe azokuzuza ubuzima bwa Yesu. Amen. Amen. Ninaco gituma nkunda kubwira abantu, ninasohoka imbere y'isengero nkaguhamagara nti wambwa we bereje wa muhimbiri uzohagarara unyumvirize. Erega ndiko ndaguha ibiri mu mutima wanje kandi ko nta gico mfise. None umutima wanje wuzuye ibitutsi, washaka ndakubwire ngo rero ngo umukama nakuzigame ngo akwiye kasi byo ndi umutima wanje wuzuye ibitutsi. Nico gituma nivyo ngenda ndatangaho ciye. Ushika muri bus uti icarayo twicarana ngo wewe umwawe mushenzi akira ivyo biri mu mutima iwe. Nawe hasigaye kumuha ibiri mu mutima wawe. Yaguhaye ibore riri mu buzima bwiwe, muhe nawe umugisha n'umuhezagure mu buzima bwawe. Amen. Nico gituma shitsa hanze akavuga uzoshimira uti urahejeje, urampaye ikiri mu mutima wawe n'ikiri mu buzima bwawe, reka nanje ndaguha ikindi. Ati umukama nakumurikira guhezagire ongera guhindura uce wigira. Tutange ico dufise kandi twakira ibyo baduhaye. Ni naco gituma bavukanye ngo hari umutama yari kumwe n'umuzukuru wiwe ngo agenda gufasha agakoko kitwa crabe, ngo ako gakoko karakomorana cyane kari kaguye mu mazi, hanyuma ngo akaca kukavyura nyagakoko kakamudoma, ngo wamutama akaca gakorora. Hama umuzukuru wiwe aramubaza ati ntega mwana gasoko kubera kugumukiza ako gakoko kandi ugiye kugakiza nako kakaguma kagukomora. Nawe bacamubwira ngo mwananje ngo akaranga kaka gakoko nugukomora, nanje akaranga kiwanje nk'umutama witeka nugukiza. Reka rero koko gakomore nanje nkize. Abari n'amatwi y'ukumva nibumve.